Abigayili yari umukenyezi w'umugororotsi mwiza ariko kandi yubaha Imana. Amaze kubaha Imana, Imana yagumye mu ruhande rwiwe. Ijya ntambara ya Abigayili yari intambara ikomeye, hamwe umuryango wose uje guherengetezwa. Wibaza Abigayili ngo niwe yari gusigara, nawe ubizi yuko nawe batari kumucanisha. Ariko Abigayili umugororotsi, Imana yari mu ruhande rwiwe, yari umumama w'umunyabuntu. Hanyuma iramwongorera ati raba uko bigenza. Niko Abigayili guca akwakwanya, arabaga, acumba umutsima, arirukanga aja guhura na Dawidi. Kubera rero uyu mukenyezi yagiye ari no mu ruhande w'Imana, n'Imana iri mu ruhande rwiwe, aragenda ashikiriye Dawidi. Imana iramwongorera ati ca bugufishaho. Aragenda shikamupfukamira, amwikubita ku birenga ati nukuri umpangaze, umugabo wanje yitwa Nabali, n'igipfu nyene niko n'izina riri, umpangaze ariko jewe unyakirira utu tuntu ndakuzaniye. Dawidi niyigeze asubira kwibuka ibya Nabali, umugore w'umunyabwenge w'umugororotsi ari mu ruhande rw'Imana, n'Imana ikaba mu ruhande rwiwe. Ahwamika uburake bwa Dawidi, umuryango urakira inkota kubera yari mu ruhande rwiwe. Iyo Mana nyene kiratabara umuryango wiwe biciye mu byo yamwongoreye, arabikora hanyuma bigenda neza. Imana iri mu ruhande rwacu idushigikiye, nukuri nabansi tuzokuzura nabo. Erega hajya Dawidi yaramanutse ari umwansi, ariko acarashika amwikubita imbere kubera ubwiza bw'Imana bwari kuri Abigayili. Amaze kumwikubita imbere acaruzura na Dawidi. Erega ijambo ryatubwiye uhora ari mu ruhande rwacu, n'abasi bazohinduka abakunzi. Abahora bakuvuma bazoza baguhezagira, abahora bakugaya bazoza bavuge baturashoboye. Haleluya. Abari baragutaye bazoza biruka bavuge ngo ubu tuje kwifatanya nawe. Haleluya. Kubera Imana yari mu ruhande rwa Dawidi, nico gituma yagiye aronka abaza kuri we baje kwifatanya nawe. Mu nyuma bahinduka ingabo z'abahizi, hamwe babandika mu gitabo bakavuga ngo abahizi ba Dawidi. Imbere naco bari bamaze, imbere bari inkengerwa, ariko nkuru ya Dawidi yagiye gutera ihera bandika ngo abahizi ba Dawidi. Erega abahizi ba Dawidi ni za nkengerwa, hamwe harimwo abasuma, hamwe harimwo imburakimazi, bari barya, nibo bantu bamuce ku ruhande. Hanyuma kubera Imana yari mu ruhande rwiwe, Dawidi ubuzima bwiwe burangira bandika abahizi ba Dawidi. Bari babandi nyene batangurana, nta bandi. Bamwe bari imburakimazi babasuma, ngo ivy'iwabo vyagoye nyene babuze iyo baja niyo bava. Niko ndavuga yuko Imana yari mu ruhande rwa Dawidi. Dawidi yarashigikiwe n'Uhoraho. Izohindura ibintu utibaza ko bishoboka, bihinduka ibishoboka, hamwe abantu batangara. Rero ico ndagusaba nuko wobaho wewe ushikamye mu Mana, ubeho mu bugororotsi, ubeho ufise ingeso nziza. Imana igushigikire, Imana ibe mu ruhande rwawe, n'abansi bazokuzura nawe.